far without limits. Gian Films, Good News Films, Double Favor without limits. Ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu. Ibyo byose ni ingaruka, ibyo byose ni ingaruka. ariko kandi nagira ndabashimire kuko mwitavye kano kamo mukamakanya kugira ngo dushobore kuyaga. Mu bisanzwe icatumye ndabahamagara sikindi, nagira ndabashimire ukuntu mwari mwanyiyumviriye ko murantegurira isabukuru y'amavuko. Byukuri mwaranteguriye surprise iryoshe, byarampimbaye, wari umunsi umunezero, ariko kandi hari ahandi hantu mwakoze ibintu bitanezereye na gatoya. Gufata umunsi w'umunezero mukacanga n'igikorwa cyo kumpuza n'umuryango, mwarikunze. Ntimwihaye akanya ko kunyiyumvira, ntimwihaye akanya ko kwiyumvira ku mubabaro n'agahinda maranye imyaka yose. Naratawe muri mwese n'inda yaranze. Ikindi kintu cambabaje cane kandi cane gose, uno muvyeyi ukuntu yavyakiriye, akumva umengo n'akantu gasanzwe, akumva umengo n'ikintu ataco kimaze. Kumbona ngo aze kumpaga, aze kungumbira nkuko umengo ndanezerewe, nkuko umengo si ibintu bisanzwe. Ntiyafata n'akanya ko gusaba imbabazi. Nca niyumvira, mbega koko niwe muvyeyi yabuze impuhwe, yanka kumbabarira, yanka kungirira ikigongwe, ashobora kunkura mu mugongo mfise amezi 9 arajana, hanyuma nzigamwa n'ubuntu bw'Imana, hanyuma twagira ngo turahuye ukamengo nakamizwe n'ingo. Mwananje hanje kugushimira ngene wiyumviriye kudukoranya. Ibisigaye nabyo ukuri umunsi tugutegurira anniversaire kibondo, ntari nzi yuko ariho ngira shike ku mutima wawe ndawinjire mu ndani kugira ngo ushobore kunyemera. Kandi ikindi nacyo mwananje, ntitwigeze tumenya uburemere bw'agahinda ufise. Hatuye twari tuzi ngo twabishoboye, ariko rero tubabarire, ntitwari tuzi yuko turiko tugukora mu nkovu kabiri. Imbabazi nukuri kibondo caje, imbabazi nyinshi, imbabazi nyinshi. Naragusize muhira kwa mama, njya kubaka urundi rugo, njya kubaka bitanyoroheye, muri nayo n'ingorane, mabukwe aranyanka. Mu nyuma rero Imana ntiburi ingene ibigenza, turapfa turahunga, duhungira mu Rwanda.
naho nyene ntivyakunze dusubira kugenda muri Tanzania tugenda duhunga dupfa urupfu nta moyen de communication nimwe yari hari. Mama Chris warikunze birenze urugero baramaze ngo ntandagukunda akwankira umwana mbega uwo mugabo akubwira ngo fata umwana wavyaye watwaye amezi 9 mu nda yawe akavuga ngo kuri simbizo ku mugongo uje guta uje kwangaza wowe ari umuvyeyi bwoko ki Ntibigeze banyemerera ko ndaguheka ngo ndakugumane muri urwo rugo ntibigeze babinyemerera Ebise mabukwe w'igikashi adakunda. Mama Chris utsinzwe ntibatsindaho mbega wa wundi yavuga ngo iyo uzoja tuzojana aho uzoba niho nzoba imana yawe izoba yanje iyo ucaza agahagarara imbere yawe nihumva yuko wowe uri umutsindwa. Imbabazi nukuri ikibondo cacu imbabazi nyinshi ndakwinginze nukuri umbabarire cyane nukuri ntabwo nigeze menya n'umunsi warimwe ko wari inshuti sinigeze menya ko wari mubyara wanje ariko kugufata nabi gushika yaho ndanakwirukana mu nzu nk'umuhimbire yo mana ndakwinginze umbabarire kingi narinda kuza zabari kigongwe senge reka senge narampenze nari inshuti zenge namufashe nawe. Yvette uri kusaba imbabazi ngo nuko utamenye yuko ndi inshuti no kuvuga abatari inshuti zawe nabo gutabwa mu ibarabara abatari inshuti zawe nabo gusuzugurwa abatari inshuti zawe nabo guhohotera. Yves rega burya ahantu turi hari abandi abarundi bavuga ngo umubanyi niwe muryango kandi ujye inshuti ukinovora intuntu niba ushaka gusaba imbabazi Yves nukwiye kuzisaba ngo nuko dufise ico dupfana ahubwo ari ukwiye kwiga kubana n'umuntu wari we wese kuko abapangayi bahura n'ibibazo byinshi abapangayi hari igihe baburanirwa abapangayi hari igihe babura amafaranga yo kuriha ku mwanya hari igihe bakwiye umuntu wo kubumva wo kubatahura no kubagirira impuwe n'imiburiburi n'akanya gatoya. Hanyuma uko biri kose nasanze ari ngombwa yuko mparira kugira ngo umutima wanje ube amahoro ariko bidasobanura yuko umuntu wese azotegerezwa kubona ingaruka yicura bikije ubuzima. Mbe ndababaza hajya umuntu yasambanye hanyuma akagwara umugera ariko akaja kwihana Imana ntimubabarira Inyishu Imana ntimubabarira none mubabariye uwo mugero ucukira ico nico bita ingaruka. Yvette je narakubabariye kote cyane ariko ikintu ndagusaba ni kimwe genda wige kubana n'abantu mwana wari wigeze kuvuga ngo ubutsinzwe ntibatsindaho koko turi imbere yawe tuboneka nk'abatsinzwe nidufise nico twokwireguza nukuri turamaramara nk'umuryango ariko narabonye yuko
uri mu mutima w'ubumana. Nukuri tubabarire ntutsindeho, kandi ikosa ntirikosozwe irindi. Ngiye kugusaba ikintu, ariko ga mwana ntuharure ngo ni ikosa rya gatatu. Nagira ndagusabe nk'umuryango nk'uko wadukoranije, unyemerere twunguruze ikibanza, tugende ahantu twicare tuganire nk'umuryango, kandi ndazi neza yuko unezerwa. Bite Kentine, amahoro, umeze neza? Jewe uranzi ntabwo sinakwibuza. Ntumbwiye ko wa Muri yahora akora ntada wa mukozi yahora akora muhira. Kentine, ndi wenyene, ni King Sabbas. Uyu muntu asa n'uwundi, gusa dutandukanywa n'ibihe umwe wese abarimo. Ariko ivyo bihe iyo bihuye n'umugenga w'ibihe agahindura, abantu bashobora kuyoberwa bo bari basanzwe bazi, bivanye nuko bamubonye, bivanye nuko basanze ivyo bihe byarahindutse. Nta gitangaje kirimwo rero. Anyway, sishaka kwirirwa ndatera. Mbwira amakuru ya Diva. Kuri kimaze imisi ndamurondera kuri telefone nkamubura. Ari hehe? Sha Diva nyene si hari ahantu yakubitiye, hirya ejo naramandikiye ntiyanyishuye. Okay, basi mugihe uramuka umuronse umubwira uti King Sabbas ariko arakurondera, uti kandi aragukeneye cyane cyane kandi cyane. Hanyuma umundamukirize cyane, nzoza vuba, nzosubira guca hano, maybe umbwire niba waramuronse kuri telefone canke oya, reka nzoca hano ariko umundamukirize. Sawa rero? Yego.
n'umunsi naho naje gutembera ku kiyaga biratandukanye cyane n'umunsi wa mbere nazanwa na Diva aje kunyereka ikiyaga Tanganyika n'ubwiza bw'u Burundi. Diva, reko ntagerageza mu kugukwega igihe cyose mu byiyumviro nkabona umenga uje kumbwira yuko utari umukobwa wa Dieudonne. Nkibona nk'indoto ariko naza kwikangura nkasanga sivyo. Ukuri nuko tuvukana kandi ntidushobora kubihindura. Ariko ndi muri dilemme. Ubwanje umutima wanje wari ucipfuza yuko ari wowe umwamikazi wa King Sabbas, ariko noneho ntibishoboka. Olivier nace atakoze kugira ngo nkundishe tati, ariko sinavyumva mu nukuri. Diva, maze igenda kurondera sindakuronka. Ubu rero ngiye guhaguruka n'ingufu zanje zose. Ego Sabbas, haguruka King, haguruka n'ingufu zawe zose urondere Diva n'imiburi buri muganire. Ego ntegezwa kubikora, ntegezwa kukurondera uri hose Diva, kugira ngo n'imiburi buri umenye ukuri. nkuko nabikubwiye burya wa King Sabbas ariwe finire wacu burya yaragarutse ngaha. Yaragarutse ngaha kandi biragaragara nyene ko ibikomere bitarahera, ariko nahajewe nawe tukagerageza tukaraba ingene vyogenda, kuko ni isaha ntaranyita nyina wiwe, aracanyita mama Chris, kandi ashimitse niyo ariko arihamagara urabona nyene ko ashimitse mengo nta nikico mutangira kugira ngo areke kurimbarira. Ampamagara mama Chris. Mama Finela, bitahure birumvikana kuva hoha ntigitavuga mama ushaka vyiga uwo munsi tibikunda yakire nawe byumve. Rero nibaza ko twogerageza tukamuba hafi. N'umuhungu mwiza aryoshe kubana mu muryango, nukuri sinokubarira nubwo atararikura rwose ngo gacike. Ndabona ndafise umunezero imbere. Hanyuma indi nkuru taroze finire wacu ariwe King Sabbas. Emwe vuba arampa umukazana kandi aramaze no kuza ngaha. Umukazana?
n'umugenzi wa Solange akaba umugenzi wa Noria. Très bien. Yaraje ngaha ndaryoherwa cyane. Biraryoshe. Nukuri uwo mukobwa yitwa Diva. Diva. Ushobora kumbwira ingene ameze wo Diva? Yo. Humura King Sabbas wacu arazi gutora arazi gucagura. N'umukobwa w'indero, umukobwa mwiza, afise beauté naturelle, afise mishatsi naturelle. Urumva afise ubwiza inzobe yiwe naturelle. Mukobwa hagurutse. Ego vraiment. Ubona ko ari wo gushira mu nzu n'ukuri kandi twe turatomboye. Akazina kiwe ndagakunda cyane yitwa Diva. Papa King Sabbas wanje ari he? Diva. Ubuze gwiki? King Sabbas wawe? Papa King Sabbas wanje ari he? Papa. Nibaza ko King Sabbas ari uwafenera. Nibaza ko King Sabbas ari umwana wanje. Papa. Mwana mbabarire. Papa. Papa no. Papa no. Diva. Papa mwamugiziki papa. Mwamugiziki. Papa ari he? Papa King Sabbas. Mana yanje. Umfashe kugira ngo ibi niyumviriye ntibari byo. Diode. Kumenga inkuru ntuyitahuye neza, ntuyakiriye neza. Ibintu n'amavuta. Ni wane. Sara. Ngo hano uzuzaniye n'amazi shawe zico ndakubarira. Ego sha. Sora. Nkaguha iminsi 2 ugaca ugenda ukigumirayo gasha. Warasize mu bibazo kandi warabibonye. Abana bo kwashare kwera iki muri ko muranduhisha. Senge pardon kose no kurumba barire. Burya nyuma y'ijya mesi nagiye numva apere y'umukozi w'Imana antelefona yensista cyane ambwira ati soso fata amasengesho y'imisi 3. Amasengesho utajya utanwa ati uzimye telefone wiherere
usenge imana yawe burya senge nca ndaduka aho nyene ninjira mu masengesho y'imisi 3 jours sec ntajya ntanwa telefone ndazimya ko sinari kugabira mpwemu w'Imana. Sora imisi 3 utajya utanywa mana yanje we yega warusigaje imisi 37 imisi 37 yiki iyo Yesu yamaze ari mu bugaragwa yari yisonzesheje nawe niko wagira umere reka urakaze. Sora yega waruijanye ariko rero reka Sora nzokwiyica 3 utajya utanywa burya rero senge nta nakamenyetso na kamwe kigitangaza nigeze mbona muri ayo masengesho. Burya je nibaza yuko inyuma y'ayo masengesho ushobora no kubona urunugu rutangaza nyene ariko nta nakantu kangana uko mwemu w'Imana yigeze anyereka. Ariko nyene ntawomenya nta sengesho na rimwe ku muntu w'Imana aripfa ubusa. Abakizwa rero naho rero bigoranye naho bihera naho bigoranira ariko rero kometse utajya utanywa imisi 3 Ntuzikimbabaza niko nzokuvuza amafaranga menshi kurusha ivyo kurya wari kujya muri iyo misi 3. Umviriza rero nje nshaka kugenda ahantu urabona ko Costas atari hari tugenda mu gikoni urondeye utufungura asha kugira ngo sasa tuze kuronka icyo dufungura twese hama wongere nawe wiyubake. Uracishira kino kirahuri hariya turasubira rero. Sora biti sawa abo nukuri ndaho hewe urakeye wisa neza cyane hewe ndabona kweri umeze neza sasa nari ngukumbuye bimuta kwibaza n'ukuri yego urasa neza cyane yego reka soso nukuri mbere je narinzi yuko utazona garuka. reka nari nafatiriwe n'amasengesho burya narose apere y'umukozi w'Imana mpamagarira gukora amasengesho Yvette. Abana amasengesho y'imisi 3
itatu nta kurya nta kunwa telefone ndazimya burya nico cantebeje catumye tudashoka tubonana ego kira Ive kira urakoze soso nawe ntukiri umurundi kazi umuntu akubwiye ngo kira bishura ngo urakoze nagira bavuga ngo twese bona wo kira tukagukira gasoso reka nkire jenyene nawe atanguye kwishofa je nuramenyera gasoso nuzije ko ntebura eka ije nisanze noneho ni kwiganirira soso basenge barihe shasi hari yasohotse yagiye bose mpagaze reka mbandanye nzogaruka kwa mokoko kwa mugwanyi kerere karagara kwa mokoko kwa mugwanyi yangwa muvyeyi simbuka bari muri Tanganyika simbuka bari mu Rusizi maragarazi simbuka kerere karagara simbuka bari muri Tanganyika mu Rusizi maragarazi kerere karagara kwa mokoko kwa mugwanyi wangwa muvyeyi turakubona kurakoze rero reka gusuzugura abavyeyi reka kubasuzugura mwifuza iki mwoba munyibuka sinifuza yuko womwica nifuza ko womwangaza akangara akagwa mu gahinga ntaze agaruke mu matungo yanje ntabara se dawe ntabara ivyo vyonyene yego ivyo abavyeyi bavyumvise kandi agiye kubikora agiye kugenda agiye gupfa yangara agenda nk'ifilimi ijira ego turakwibuka cyane twizeye yuko vyagenze neza ushaka tugufashe ikona tukongere turakubona kari umusazire gari mupfu ariko usana umutwe reka vyeyi bakwice kagura vyeyi barakwica abo bavyeyi bawe byanse yuko bangaza uwo tuvukana siko bica jewe je nta bavyeyi mfise turakana mupfu abavyeyi bawe baracitse ibikonjo siko nta kintu kimwe babona narapfu nyene koko nkawe uri mupfumu unyakubutabaye mupfu wabona amafaranga yanje urayampa nukuri urayampa siko wampaye umuti ngo ndamwangajije ngo agende n'ifu y'imijira si wowe wabimbwiye ga mupfu ngo uranagiye mbona tureha ari muhira mupfu mama yanje mupfu bikiri vyiza ugora abavyeyi ntibagore abavyeyi mupfu sha Films, Good News Films, Double Favor without limit.